So guys, ibi ni ibintu bitari bwigere biboneka, you see, exceptionnel. Voilà, iragukorera video ikayisigura, ushobora gufata rero ugafata ino video guys, icyo ukora gusa ukayidownloadinga ngaha anya hariho download et puis ugaca uyishira kuri YouTube. Bam! Ushobora gukora ama video 10, 20, 30 ukanakora ya cyari rimwe mbere yo ugaca uyigira mu bindi by'iwawe ukaya programa akazoza arishira ko chaque jour. Hari abantu benshi bariko barakora muri buno buryo bariko baraduza ama channel yabo. Nawe ushobora kubikora guys. Reka ndabere ikindi partie iri beaucoup plus intéressant. Ariyo ya ni karibu rero kuri We Talk Business nk'ibisanzwe muri kumwe na John, Dr. John nkuko mubizi. Turabaha ikaze. Utaragira subscribe ndakwibutse neza yuko subscribe ni ikintu cy'ingenzi kugira ntuzohore ukikwa n'ibiganiro duhora dukora ngaha. Ni ibiganiro birimo ubumenyi bwinshi, aho dusanga ubumenyi abantu bwinshi, ubumenyi ngira kamaro. Peut-être nawe ushobora kuba ijya mbere tubonye, ariko ibuke gukora subscribe ntuzohore ukikwa n'ikiganiro kindi twagiye. So uno musi rero platform tugira turabire hamwe ni platform yitwa Notebook LM. Ni platform yitwa Notebook LM. Abantu benshi ntayo bazi. Ni platform iri gratuit, nta mafaranga igutwara, ariko ibintu ikora ni ibintu exceptionnel, ni ibintu abantu benshi bataramenya. So rero ni platform yitwa Notebook LM. Utire Notebook LM ikora iki? Ikora ibintu byinshi cyane. Urabona yuko ugishika ngaha tudabaho ni kuri page d'accueil barakwereka ibintu byinshi, no kuvuga ama reports canke ama rapport, ama resources abantu bagiye barakora, ama recherche abantu bagiye barakora, bakaza barashira ngahanye. So ariko nawe ushobora kugurura page yiwawe ukazura create group yama notebooks yiwawe uzurashiramo ibintu byiwawe. Urabona nka jewe maze igihe kinini ndayikoresha, urabona afisemo ibintu byinshi cyane. Maze igihe niyo nkoresha umwanya munini. Iyo mvuze ko nkoresha intelligence artificielle ni nyene mba ndiko ndakoresha umwanya munini cyane, kuko ifasha kubaka ibintu bikomeye. Voilà, ni platform rero iri gratuit, iri conçu na Google yari itanze, itanga kuri gusa guys. Muraza kubona ibintu birimo ni ibintu atamuntu numwe yari yiteze. Uti rero harimo ibiki? Ushobora gucreya icyitwa notebook. Reka ducreye notebook. Muri iyi notebook rero urashobora gushiramo icyo bita ama resources menshi. Reka ndakwereka karorero kamwe mu ma resources nagize. Okay, reka ntore nk'ino resources. Voilà. Ino notebook maze igihe nkoresha, urabona nagenda shiramo ama resources menshi. Ama resources ni kuvuga na ama document ubu ushaka gukuramo ama information. Jewe nk'ubu iyo nkeneye kwiga nk'ikintu, iyo nkeneye kuraba video, nkeneye kwiga mu ikintu, nkabona ni video imara isaha iminota 50, iyo video ntayo ndaba. Icyo nkora ndagenda kuri Google, bambe kuri YouTube, nka copia lien, nkaca ndayizana ngaha aho bagira ati add sources, ajouter une ressource, nkazana nkakika ngaha kuri no link, nkaca mpasta link, nkakola iyo link, then igaca ijamo ngaha, igaca mu rutonde rwandi ma link ngaha anye. Icyo nca nkora rero ndashobora kuyiselection nayo nyene, cyangwa nka selection ama resources yose mba nashizemwo. Ariko iyo nkeneye ko iyo video yonyene ndonkamo ama information ndayiselection nayo nyene, nkaca nandika ngaha anye nganiriza iyi notebook, nkaca ndayibaza nti okay, mbwira ibintu by'ingenzi biri muri no video. What's the most important thing in this video? Voilà, nkaca ndungika. Ubwo nyene ikitangura kwanaliza ya video ibivugwamo byose, ikabiri kirabiharura kugira impe ibintu by'ingenzi bivugwa muri iyo video. Mukanya nka kisase ikabimpaye resume y'ibintu byose bivugwa muri iyo video. Irambwira ati muri no video umuhost ariko aravuga how ushobora kugira a comprehensive blueprint for building an AI service business. Voilà, ikampa point harimo learn the thing, iyo ni phase ya mbere, do the thing, teach the thing,
Voilà, ibyo ni ibintu byose bivugwa muri no video ntayo naravye, ariko icyo nakoze nukugira ane nukuyisaba resume. Si ibyo gusa kari nyuma karahinda guys, murabona ngaha anye kuri no kote hariko ama no kuvuga muri studio, ni studio rero ho ni studio y'igitangaza, no kuvuga arico cyatuzanye no munsi muri no video. Ndakwibutse yuko ugumana natwe gushika video heze, kuko ibyo nza kubereka mu mpera y'ino video ni ibintu bidasanzwe. Voilà, rero uje ngaha anye muri studio urabona hari handitse audio overview, video overview, mind map, reports, flashcards, quiz, side deck, infographic, data table. Reka mbere kuri no ya nyuma, data table bisigura iki? Nshobora guklika ngaha kuri data table nkavuga nti okay, genera novuga sheet canke excel document muri table y'ibintu by'ingenzi biri muri iyo video. Mpfa gufyona ngaha gusa, ubwo nyene ikitangura gukreya ya table. Ubwo nyene ngaho urabona baranditse ati generating data table, irikira yi structure, iriko ira structure table. Mukanya nk'akisase izo bimpaye table yuzuye, nshobora gukopia coller cyangwa kurungikira aba collaborateur, nshobora kurungikira abanyeshuri banje. Voilà, ikaba iheze. Iyo ni partie ya mbere, bon yacari kira genera, ariko reka tubandanye ni yamara guheza ndaza kuza ndabereka ibyaheze ukuntu bimeze. Hakazaza rero na partie ya kabiri. Partie ya kabiri ariyo yita reka sindabwenda ku murongo, ariko reka tuduge ngaha hejuru, yitwa reports. Reports nshobora gukreya rapport iri muri iyo, no kuvuga y'ibintu by'ingenzi biri muri iyo video. Mpfa gufyona ngaha gusa. Voilà, reka tugaruke gatonya kuri ya data table ndabereke yaheje kuyikora. Urabona ngaha babinyeretse. Voilà, tayari yampaye table y'ibintu host muri iyo video yavuze by'ingenzi, yaje kumpa table. Reka tugaruke rero ngaha anye, murabona hariho icyitwa reports rero ishobora kumpa raporo y'ibintu bivugwa. Nshobora ku uploadinga video cyangwa document cyangwa website, nka uploadinga ngaha anye muri Notebook LM, nkaca ndayisaba ati mpa raporo y'ibintu biriko biravugwa mu ngaha muri iyo document yose wampaye. Ubwo nyene igaca ibima. Si ibyo gusa, ariko iby'ingenzi nibyo tugira dushikiko mu kanya. Hariho nico bita mind map. Ushobora gukreya icyitwa mind map, ikaguha no kuvuga reka tuyicreate nayo nyene ntacyo bitwaye kugira tugende tubitahura ukuntu bikorwa. Kira create icyitwa mind map y'ibintu byose bivugirwamo. Ubwo nyene yahejeje kuyikora. Voilà, mind map nuko unyibimeze. Ino video ivuga AI business path to $1 million. Nshobora guca fyona ngaha anye kuri point ya mbere, no kuvuga yamaze gukreya structure, architecture y'ibintu byose biriko biravugirwamwo. Nshobora gufyona ngaha igakinyereka yandi mapoint muri partie ya mbere, business fundamentals, hariho low barrier entry, hariho growing industry, hariho proven model, hariho na high scalability. Manutse rero ngaha anye hariho phase ya mbere, learn the thing. Hariho andi mapoint acaza munsi, hariho education and consulting, hariho development and automation, hariho na phase 2. no kuvuga voilà, iki niyo bita mind map. no kuvuga kujya kuntu ushobora kuba ufise inama ejo ku kazi kiwawe, ariko utararonka umwanya wo kwitegura kuja ngahanye muri Notebook LM, ugaca utegura ino graph ku buryo uri kurasigura ibintu uzoza ufyonda ko gusa ibidehula, ufyonda ko ibidehula. Nico bita mind map. Si ibyo gusa, akari nyuma karahinda guys. Mbwira uti mbaza uti ibyo ngira ndabereke ubunye noneho nibiki. Ibyo ngira ndabereke byo nagatangaza. Ushobora no gukreya icyitwa ma flashcards ngaha muri Notebook LM. Muri Notebook LM ushobora gukreya ama flashcards, no kuvuga reka nabyene tubikreye kugira ubone exactement de quoi il s'agit. Ubwo nyene ndikunda créer flashcards nifashije Notebook LM mu kanya nk'akisase bizoba biheze, then you will be amazed. Uza gutangara cyane. Muga imbere yuko ibimpa reka tubandanye dusigura. Hagaca haza rero n'icyitwa quiz. Nshobora kuza ngaha anye muri Notebook LM, muri iyo document nayihaye, ikangenera ama quiz, ama question en rapport y'iyo document. Nkayikreya ngaha anye, nkaza ngaha muri quiz, iyo nyene igakreya ama quiz, ama question en rapport y'ibintu by'ingenzi, ibintu bihambaye cyane biri muri iyo document. Voilà, yameje gukreya ama flashcards. Turabe tuti ngo yaduhaye ibiki.
mu kanya nk'akisase turaronse ico bita flashcard guys, flashcards. Voilà, what are the three main categories services provided by beginner? Voilà, ni ukuvuga utu ni udu flashcards, ni udu cards tw'ibintu biba biriko biravugirwamwo guys exceptionnel. Normalement iyi ni service kare kugira abantu bayigukorere baguca amafaranga menshi cyane. Ino mu Burundi mbere nta n'umuntu n'umwe yabigire wanayikora. Wavyumva, surtout ikora abantu bari very advanced muri rapport, ariko no musi ni intelligence artificielle yazanywe na Google, ariko iri gratuit, ushobora gukora ko ibintu by'agatangaza. Guys, mbaza uti ibyo ndabereke noneho nibiki, tugira tuzere kuri partie beaucoup plus important, partie za kuba interesa cyane, ni wayibona basakuvuga ati wow, ibiri byo noneho ndiko ndabona nibiki. Reka tutere tubandanya, ngaha hariho partie yitwa slide deck. Slide deck hara biratanguye kuryoha. Slide deck ni partie ushobora gukora PowerPoint. Ni kuvuga ino AI iraku developera PowerPoint yonyine yayigukoreye, ukaba uri tayari kugira presentation. Ico nkora gusa ndafyonda ko igaca itangura gucreate PowerPoint par rapport ya source nayihaye, par rapport ya video, par rapport ya document. No kuvuga ibintu bigaca bitangura kuryoha. No kuvuga muri uno mwanya rero tuvugana iriko iragenera, urabona iriko yanditse ngo generating slide deck, ikira genera no vuga iyo PowerPoint nayisavye. Mukanya mu misegonda ingahe irabehejeje kugenera iyo PowerPoint, izoba iri ready pour la présentation. Mbazo uti noneho rero ibyo ngira ndabereke nibiki. Turashitse kuri partie iri beaucoup plus important, ariko reka mbaze ndindire gato nyagiri duheze iduhe iyo PowerPoint, then chashobora kuza ndabereke what's the most important thing. Agaseke nabazaniye uno munsi, agaseke nabazaniye uno munsi guys, muraza kuvuga ati ibi bintu byovyo nibiki bije biva hehe. Iriko iraheza kugenera PowerPoint, iraba ihejeje kugenera PowerPoint mu kanya gatonya, then cha dutandukira kuri partie yatuzindukanye uno munsi, aho nawe uza kuba amazed. Rero ndakubise rero yuko ino notebook LM ushobora kuyiconnecta na Gemini. Gemini urayizi ni imwe mu ma AI akomeye, ushobora kuyiconnecta par rapport ama API ku buryo ibintu ukora biza biri holiye na Gemini wawe. Waza Gemini ati be hariya muri document bimeze gute, no kuvuga ni ibintu biri beaucoup plus avancé. Ukeneye kubimenya urashobora to go down the trenches ukabyiga, ariko kabinonosora, byose biri gratuit. Voilà, no kuvuga notebook LM irikira genera ama slide deck, no kuvuga PowerPoint, ariko imbere yuko iheza reka tushobore kubandanya n'ibyatuzindukanye no munsi, aho ngira ndakwereka ikintu guys. Nshobora kuza ngaha, murabona handitse ngo audio overview canke video overview. Guys, you guys are not ready, ntimwitegura ibintu ngira ndabereke. Anye kuri audio overview, ikintu ushobora gukora, ushobora gukora podcast y'abantu babiri bariko baganira ibintu bijanye na contenu iri muri iyo resource watanze. No kuvuga abantu babiri bakadebata, bakagira discussion par rapport ya bya bindi byavugirwa hehe muri ya video canke ya resource. Ico kora gusa ufyonda ngaho uti audio overview. Uheje gufyonda audio overview, igace tangura ku genera ya audio. Mukanya gatonya, sinzi umwanya biza kumara, hari gihe bimara iminota 2-3 bivanye n'uburemere bw'iyo document, ariko tugira imana connection idukundire bize kugaragara neza mwanya mutonya, ariko ni ibintu biri exceptionnel. Rero ikindi naco gitangaje, iyo uri ngaha anye muri audio overview, aha naho bibereye exceptionnel. Ushobora kuza, no kuvuga n'abantu babiri baba ariko guys, iki ndakivuge, reka ndakivuge, ariko ni mukiteguriye. N'abantu babiri baba ariko baradebata muri audio overview, ariko nawe ushobora kuba joininga, ushobora kwivatikanya nawe muri iyo deba baba ariko barakora. No kuvuga nama AI abiri, n'abantu baba AI
artificial intelligence baba ariko baraganira kuri bya bindi ya ma information ya video cyangwa ya document washyizemo ngahanye muri sources ukaba joininga nyimba hari ikintu tatahuye ati guys ati iki kintu mwe mukibona gute yes ndiko ndagitahura neza ariko uburyo bivugamo n'uburyo buri fluently buri normal wogira ngo ni kiganiro gisanzwe wogira ngo nabantu by'ukuri koko bariko baravugana ariko kumbe ari ama AI kandi uhejeje kubaza iki kibazo cyawe bahejeje ko kwishura bagaca babandanya na deba barimwo basigura beaucoup plus en rapport y'iyo document. Voilà biko bifata umwanya munini ntitubikunze ariko reka tugire tuti tugize refresh bica bigenda gute reka tugire refresh kugira bishobore kwihuta. Ntibiraheze ariko ndizera neza yuko in a very short time bizoba biheze. Hagacaze rero muga reka tubandanye nivyamara kugendera turaza kubigaruka ko inyuma. Parti rero nashaka kugaruka ko niyo parti yatuzindukanye no musi. Ni parti iri très important. Ni parti ushobora kugenera ama video. Ni parti ushobora kugenera ama video ari yitwa video overview. Ngaha anye biranditse ushobora gushira muri ama resources menshi ugakombina ama resources menshi ugashira ama video menshi ugacuza ngaha muri video overview uti hey nkorera video ivuga ibi nibi guys automatiquement ufyonze ngaha kuri video ica ikwereka reka ntaco ko ngaha anye bitwaye umwanya munini reka nje mu yindi resource nje mu yindi notebook nayo namaze gukora aho nakoze ama video ndakora nama video nama audio overview reka subira inyuma ndabereke mu yindi notebook namaze guheza reka par exemple nje hehe reka nje ngaha anye kuri China WFOE voilà hariho video ngaha anye nahejeje muyumvirize neza guys muyumvirize neza in video overview irabisigura explainer. Wow, incredible guys. Look, number one, look at the video. Look. Thinking about expanding your business into China? I know, it can feel like trying to solve a massive, complicated puzzle. But here's the good news. For most foreign companies, there's a really clear path forward. Guys. It's called the Wholly Foreign Owned Enterprise, or WFOE. Guys. And in the next few minutes, we're going to give you the complete blueprint to make this whole process feel way less intimidating and a lot more doable. No way. So, let's start with the basics. What exactly is a WFOE? Well, you can think of it like a standard limited liability. Guys, ibi ni ibintu bitari bwigere biboneka. No mandatory local partner needed. That's why it's the #1 choice for almost everyone, from software companies to huge manufacturing plants. Alright, so here's how we're going to break it all down. We'll start with the blueprint itself, laying that critical business foundation. Gritty of assembling so guys, ibi ni ibintu bitari bwigere biboneka. You see, about how to actively activate your new company. Exceptionnel. Voilà, iragukorera video ikayisigura ushobora gufata rero ugafata ino video guys icyo ukora gusa ukayidownloadinga ngaha anya hariho download et puis ugaca uyishira kuri YouTube. Bam! Ushobora gukora ama video 10, 20, 30 ukanakora ya cyari rimwe mbere yo ugaca uyigira mu bindi by'iwawe ukaya programa akazoza arishira ko chaque jour. Hari abantu benshi bariko barakora muri buno buryo bariko baradoza ama channel yawe. Nawe ushobora kubikora guys. Reka ndabereka indi party iri beaucoup plus intéressant ariyo ya podcast. Ushobora gukora rero podcast nari nayikoze ngaha anye what is it ngiyi twagiye munyumvirize neza nabantu babiri bari baka baraganira. Look, twagiye. Go up and knock on the door. They knock on the door. They want to see a sign with your company name on it. You know, when we think about starting a business, there's always this romantic image. Rumba. The garage, right? The classic startup story. A couple people, a Bantu laptop, babiri bariko maybe baraganira. working out of a coffee shop. It's all about moving fast and, you know, breaking. Okay, reka ndabajoininge ndababaze ikibazo mwese muri ngaha kandi baraza kunyishura tugende turi kumwe reka ndabajoininge. Reka ncanifadikanya nabo njemo nabo mu kiyago indani ngaha anye guys, it's incredible. Ibi bintu
nicyo tuguma turavuga rero yuko AI iri ku muvuduko udasanzwe, abantu benshi ntibiteguriye what's about to happen cyangwa ibintu biriko biraba. AI iri ku muvuduko udasanzwe guys. Reka dusubire dutangure hama mu nyuma cyane ifadikanya nabo. Voilà. You know, when we think about starting a business, there's always this romantic image, the garage, right? The classic startup story. A couple of people, a laptop, maybe working out of a coffee shop. It's all about moving fast and, you know, breaking things. It is. It's sort of the path of least Reka ninjire, resistance. reka ninjire. You just start. Exactly. But to Oh, our listeners got something to share. Let's hear it. Hey, what's up guys? How are you doing? I have a question guys. So many people are complaining that AI is killing jobs. So what do you have to talk about that guys? That's the simple question that I have. Thank you so much guys for your time. Hey, we're doing great. Thanks for asking. Thank you for chiming in. That is a massive question. It's a great question, and it's on everyone's mind. Right. The anxiety around AI and jobs is real. Now, AI is not really the subject of our deep dive today. Bariko We're baranyishura. focused on the specific, intense bureaucracy Bariko of baranyishura. setting up a business overseas. But actually, your question connects really well to what we are discussing. It does when you look at systems. Bariko like baranyishura. we're analyzing. Nimba wumva icyongereza wumvise ibyo nabajije bariko baranyishura The system guys. itself is essentially AI proof. Okay, let's unpack this. The source we're using Reka is sure a ndabaza kandi checklist for kabazo. AWS Reka ndabaza kandi kabazo A gatonya. wholly foreign-owned enterprise. Ah, yeah. Yeah, guys, but I'm a little bit confused. In just one sentence, where do you see the future of AI in the next 1 or 2 years in the future? That's a great follow-up question. You want the quick vision, the one sentence prediction? If I had to synthesize it in one Listen, sentence, bariko baranyishura guys. AI will radically automate Incredible, documentation, incredible. will So automate voilà, I yari love yo that. opportunity ndabazaniye no munsi nizera yuko ino video yafashije. Ndakwibutsa gukora kugira comment down ufise ikibazo icyo ari cyose, inyunganizi usige commentaire, ama commentaire yose urayishura guys. Like turakunda cyane. Yari kuri WeTalk Business. No kuvuga rero ushobora kwifashisha ino notebook LM ugakora YouTube channel, ushobora no gufata ino podcast ukayishira kama ama image ukayiposta kuri YouTube, ushobora no gukora ibintu byinshi bitandukanye wifashishije twabonye ngaha anye muri notebook LM no kuri WeTalk Business. Tuzosubira ubutaha. Ciao.